intambamye nkora guhura nazo hari igihe usanga naranguye nk'imihwi nkasanga naranguye nk'ihiye cyane rimwe na rimwe birashika ugasanga havuyemo nk'iyibora ibintu nyene nk'ivyo murazi vyamwa biragoye nyene ngena ndaduga Imana irangirira neza umutahe wanje uragukura ba muniniya cenja muri ibi mubona si ibi vyonyene burya ibijumbu vyampaye amafaranga menshi murandandaza n'udupasteke ibyo ndose nyene nkarangura nuko ibintu jene bitangiye mu kwa gatandatu k'uyu mwaka nyene ariko imbere y'ibi nari nsanzwe mfise ibindi bintu nahora nkora kuko nakorera umuntu mu nyuma yaho bica birahagarara cyambona ko ntoguma nicaye muhira cyamita munaje gutanguza projet wanje. Okay, ndabamukije kandi ubugira kandi bakunzi ba Mico Talent TV nize neza yuko muri amahoro. Hama uyu munsi nagendeye mu karere ka Carama nkuko muri ko murabibona, hama sende mu journaliste wa Mico Talent TV, izina ryanje ni ryari nzi nyene banyita Jedo. Hama uyu munsi nzindukira hano muri teme twise umukenyezi arashoboye, umukenyezi ndashoboye. Tugiye kuyagisha abakenyezi batandukanye kugira ngo batwereke inkomezi zabo, kugira ngo batwereke uko babigenza, kugira ngo bereke bajya abandi bose bakiri aho bari bakiri mu ngo zabo ngo nabo batere intambuko. Bakunzi ba Mico Talent TV ndifuza yuko mwodukurikirana uko bukeye nuko bwije kandi mudukurikirane buke mwana turi mu Carama tugiye tuyagishe abakenyezi bo mu gace kaho. Bite murakomeye maramutse amahoro. Maramutse impore. Imana ishimwe. Hama ku mazina yanje bayita Jedo, sandi mu journaliste wa Mico Talent TV. Hama nawe bakwita gute? Anje bayitandira bika Marie Justine, murakoze cyane gose ndabashimiye. Bakunzi ba Mico Talent TV, icivugo nishaka indi nyene umukenyezi arashoboye, umukenyezi ndashoboye kandi afise inkomezi zidasanzwe. Hama ndakwibarize usanze wubatse? Yego ndubatse. Ndubatse gose. Umuma w'abana bangahe? Mama w'umwana umwe n'umugabo umwe. Urakoze cyane gose. Mbega ndakubaziga mukenyezi, wamaze kuva mu hiyanda bibona? Yego namaze kuva hana havuye isaha 12 z'igitondo. 12 z'igitondo. Uramaze kuva mu hira? Nari maze kuva mu hira. Ndakubaza aha nahi wawe n'ivyo wawe? Ibi nivyo wanje nyene urabona nyene ni ibintu bito nyene mugabe bisaba ko nzindura kubera abakiriya ndabakeneye hakirikare. Yego. Ndagushimiye cyane gose. Hama wavuze ko witwa gute? Bayitandira bika Marie Justine. Marie Justine. Hama Marie Justine ndafise akabazo gatoya ngoma ndakubaze. Mbega Marie Justine ahantu usanzwe ukora gute? Mbega kugira ngo uronke uburyo canke vyagenze gute kugira ngo utere intambuko yumvire kino kintu gikora? Yogira ntere intambuko nimvire ukora iki kintu no kuvuga twaragiye hamwe n'umugabo. Umugabo yazarazinduka agenda kwikorera ikiyedi nanje nkaguma muhira kubera ntari kugishobora bivanye n'inguvu mfise. Ariko igihe kimwe bamuhemvye ca ndamubwira ati aha wumpa nk'ibihumbi 10 narabose undi muntu w'umumama yo ndangira nza ndirangura utuvoka uduwi utuntu nkotwo. Uwo mugabo yarankundiye yampaye ibihumbi 20 ntiyanampaye ibyo 10. Ampaye ibyo 10 ndatangura ndarangura utuvoka tudahiye nkadutarika nk'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri wazi no harashyushye nkaca ndatuzana ngaha nkatudandaza. Burya ivyo 20 byaratevye birashaka ibindi 10 by'inyungu. Ca ndatangura rero nza ndarangura imihwi iyi myembe nyene mubona n'uyo narose amavoka ndavanga na nyene nkarangura ko ubu ndabona ko ndiko ndatera imbere bukebuke. Marie Justine atubwiye neza cyane gose yarari muhira yaguma yicaye muhira ariko aragira iciyumviro ariyumvira ko akwiye gutera intambuko ave mu rugo atangure gukora asatire. Nivuga yuko barifashanjemo n'umufasha wiwe amusaba umutahe umugabo wiwe aramukundira. None ndakubaze ikindi kibazo, iyo umaze gutonda ngahanye birashika ugataha utadandaje? Oya ntivyashoboka ko ntadandaje uko hari abantu benshi ni kwibarabara hararengana haragenda bafise abana no kuvuga bakanshorera imihuraza abana n'ibintu vy'ivyamwa ko ari sawa sinshobora gutaha n'umunsi numwe ntadandaje. Yego. Marie Justine atubwiye neza yuko atamunsi numwe yigera ataha atadandaje. Bisigura yuko wewe mukenyezi uriko uradukurikirana muri kano kanya tera intambuko na wewe kugira ngo uve muhira ukure amaboko mu mpuzu vyaba bitanu urashobora gukora kandi ukunguka ukagaburira umuryango. Simaka imisi yose umugabo wawe aguma yirukanga wenyene nawe wicaye muhira birasaba gufashanya kugira ngo mwagure umuryango. Hama ndakubaze Marie Justine nizihe ntambamye ukunda guhura nazo ngahayi muri aka kazi kiwawe?
intambamyi nkora guhura nazo hari igihe usanga naranguye nk'imihwi nkasanga naranguye nk'ihiye cyane rimwe na rimwe birashika ugasanga havuyemo nk'iyibora ibintu nyene nk'ivyo murazi vyamwa biragoye ariko gusa ntibisigura yuko kuko uradandaza arimo kunguka ubundi ugahomba muga ntibisigura yuko uhomvye nka rimwe ucoheba kudandaza urabandanya kuko haragera ikindi gihe bimwe wahomba ugasubira ukavyunguka kuko nk'ubu muhira ndabona haro vyinshi ntakigoza n'umutama wanje kwimvo nyene y'ibi bintu nidandariza yego bakunzi ba Mijo Talent TV muri ko muradukurikirana nababwiye neza iki civugo cacu iki kiganiro cacu nonge ndabibutsa neza kivuga giti umukenyezi arashoboye umukenyezi ndashoboye ni kuvuga yuko wowe rero uri muhira zabi tomati zabi ndagara zabiki ibintu vyose wotera intambwe kugira ngo ukore ndakubwije ukuri urashobora kugira iki urashobora kunguka hama Marie Justine nihe jambo canke intererano wobwira abandi bakenyezi bataruguruka neza canke bakiri muri vyo ndavuga ati jewe kweri sinodaza tomati sinodaza imihwi sinodaza imyembe sinodaza amavoka nikihe kintu bahanura kugira ngo nawe bavuga ati vraiment ndakwiye gukora amaboko mu mpunzu ukuvuga ikintu no hanura abakenyezi nkanje bagumiza amaboko mu mpuzu batinya nko kujya hano nk'ikuri babara ngo ntibodandaza imihwi canke amavoka canke iyo myembe no kuvuga no bahanura ko bakura amaboko mu mpuzu hama bakikuramo ibintu vy'isoni kuko kenshi abantu b'abadamu baragira isoni akabona ati je sino kuwaka kujya hajya kwibarabara ngo ndandaze nk'amavoka ukamenga arasuzuguye kubisanzwe nta kazi na kamwe gahari gasuzuguritse uretse akatoguha amafaranga kuko nk'ubu nka jewe nta mavuta nkigoza umugabo oya nukuri canke nk'umwana nkamugora ngo mu mukate w'umwana oya arashobora nayo kwibwiriza ibikenewe aravye nanje ivyo nkora mu rugo nawe bikamuhimbara kandi haro n'abandi bagabo bashobora kugira intege nke mu ivyo bintu ntajijure nk'umugore wiwe akarabatije umugore wanje agiye hajya kwibarabara abandi bagabo bonsuzugura ati babonye adandaza bijya bakibaza yuko kujya mu mabotike ari byo vyenyene bishobora kubeshaho umuntu ariko nta kazi na kamwe yokora katomuteza imbere cyangwa gateza imbere n'umuryango yego bakunzi ba Mijo Talent TV namwe bakenyezi muri ko muradukurikirana Marie Justine atubwiye neza cyane gose kandi abahawune neza cyane gose kurikiza izi mpanuro ziwe nawe uzoronka amafaranga niwatera intambwe ukava mu rugo umugabo uzosaka kumugoza mu bintu bitandukanye nkeneye amavuta nkeneye umunyu nkeneye iki utuntu twose uzoba ubuze no kwinda kubwije ukuri ko twose uzotwishoboza uzoturonka hama Imana ibahezagire ndagushimiye cyane gose Marie Justine Imana iguhezagire ndabashimiye namwe murakoze cyane yego mugire ibihe ndabashimiye cyane gose bakunzi ba Mijo Talent TV nkuko nababwiye neza yuko uyu munsi mu kiganiro kivuga ati umukenyezi ndashoboye umukenyezi arashoboye turacabandanya nkuko twayagishije abandi turacabandanya tuyagisha n'abandi kugira ngo batwungure ivyiyumviro babwiye n'abandi bakenyezi babandi bakiri muhira bakiryamye bakiko baracatinga kuri WhatsApp kuri Facebook mu ndimi zose zitandukanye nisaga muvyeyi sawa mugwe neza yego umengozi akamwemwe cyane gose hama ku mazina yiwanje banyita Jedo sanze ndi umujournaliste nkorera kuri TV bita Mijo Talent TV hama nawe mwitwa bande nanje nitwa Shugwe ry'Imana Shela Shugwe ry'Imana Shela mbega Shela usanze wubatse yego ndagushimiye cyane gose hama ibi bintu ngahaye ni vy'iwawe yego cyane yo Shela atubwiye neza yuko urudandazo mubona ngahanye yuko ari ibintu vyiwiwe Shela ndafite ikindi kibazo manda kubaze mbega wavuye muhira sangapi navuye muhira saa moya igitondo ndagushimiye cyane gose bakunzi ba Mijo Talent TV babakenyezi bakiri muhira babakenyezi bakiryamye Shira tubwiye yuko yavuye muhira saa moya ariko ubu yetu mu masaha amaze kugera kure hariho abakiryamye ariko tugira tuyage na Shira atubwire ukungene yateye imbere kugira ngo agere ngahanye vyagenze gute ariko nyamanda muwazi akabazo gatoya mbega Shira iyo umaze kuza ngahanye urashobora gutaha utadandaje oya nta n'umunsi n'umwe Shira tubwiye neza yuko amaze gushika ngahanye nta musi numwe yigera ataha atadandaje hama Shira ndashaka rero tuyagishe abandi bakenyezi kugira ngo ufashe kubwira abandi bakenyezi mbega wabigenjeje gute kugira ngo utangure ibi bintu kugira ngo ugere kure vyagenze gute kubera hariho abantu umwanya nabwiye neza yuko bakiri muhira dushaka nabo rero babone uko bokora hariho n'abafise amafaranga umutaye amafaranga makeya ariko banse kungene mutangura bavuga ati notangura gute ariko ndashaka rero utuyagishe je mu bisanzwe
natanguye utuntu dutoya nyene nkaranga ifiriti z'ibijumbu nyene bivanye n'utwo tuntu dukeya nagenda dandaza natanguje nk'umutahe w'ibihumbi 5 gutyo nuko novuga rero bivanye n'ukungene nagenda bishiramo umwete ishaka nyene ngenda ndaduga Imana irangirira neza umutahe wanje uragukura aba muniniya cenja muri ibi mubona si ibi byonyene burya ibijumbu byampaye amafaranga menshi murandandaza n'udupasteke ibyo ndose nyene nkarangura nuko bakunzi ba Mijo Talent TV Shela ariko atubwira neza cyane gose ati yatanguye hasi adandaza udufriti tw'ibijumbu ariko ubunye ahageze ku myembe myiza ku mavoka meza atubwiye neza yuko adandaza n'amapasteke niko yuko amaze kugera kure yatanguje umutahe mutoya cyane gose ntibisigoye yuko nguzohera ngo ku miliyoni ntibisigoye kuzohera ku miliyoni 10 ariko kuri tujya dufaranga nyine dutoya uriko uragaya wewe umukenyezi garagaza izo nkomezi zawe uve muhira utera intambuko mu vyukuri nta kibazo kizosubira kushigukiki kubashikira mu rugo udosanga umugabo ariko amufasha mu bintu bitandukanye hamashira nafise ikindi kibazo gomanda kubaze nizihe ntambamye umaze guhura nazo muri aka kazi canke ukunda kubona muri aka kazi vuze intambamye mbavuze neza ko ibintu ubona yuko bitagenda neza kuri jewe nta na kimwe mbona kitagenda neza byose ni sawa biragenda neza Shera atubwiye ati we kuri we nta ntambamye abona kuko we avuga ati iyo ndanguye ibintu byose ndabisohora iyo nkoze byose Imana ikampezagira byose bigasohoka hama nkatahana amafaranga akwiye nkaja kurangura ndetse mu muryango bikagenda neza cyane gose hama Shera ijambo rya nyuma ndashaka uterere impanuro bajya abakenyezi bakiri muhira bavuga ati je sishoboye je mbega nohera hehe notangura gute kugira ngo nkore mbega vyogenda gute ndashaka rero ubahanure ubabwire ijambo nawe ryo bakomeza kugira ngo nabo bagire iki batangure bakore jico no hanura abagore nkanje by'ukuri nubwo vyoba ari amafaranga 5,000 shoboye kurangura ivoka z'5,000 bivana n'ukungere baguhaye neza urangura izo voka z'5,000 shoboye kunguka 3 cyangwa 4 bivana n'ukungere babaziguhaye rero hanyuma nagomba ntere akamu abavyeyi nkanje nukuri kwicara muhira sivyo byiza kuko umugabo ashoboye kubura wowe kaba waronse cyangwa je umugabo akaronka wowe no musukabura urumva mu rugo nukugira gute gufashanya ukono batera kama abagore nkanje nitureke kuguma twicaye muhira dukore kugira dufashe abagabo bacu murakoze abakenyezi turashoboye dufise inkomezi nitwagaragaza inkomezi zacu ziri muri twebwe ziri muri mwebwe ziri muri twese tuzogera kure umukenyezi n'umuntu afise agaciro umukenyezi n'umuntu ahambaye cyane gose umukenyezi n'umuntu ashobora gufasha umufasha wiwe urugo rwabo rugatera imbere n'abantu bagatanga ko ati mbega vyagenze gute hama bakuzi no kumura dukurikirana ndabashimiye cyane gose turacabandanya tuyagisha abandi bakenyezi twumve ikiri muri bo batubwire uko bimeze shanda gushimiye cyane gose ko wemeye kuyaga nanje murakoze cyane natwe turabashimiye Imana ibahezagire amen amen turabandanije hano kugira ngo tuyage nabandi murakoze bakunzi ba Mijo Talent TV nababwiye neza yuko turiko tugenda tuyagisha abakenyezi batandukanye kandi nababwiye neza ikivugo cacu n'icakindi nyene umukenyezi arashoboye abakenyezi barashoboye bafise inkomezi zidasanzwe uyu munsi naho turiko turagendera uyu mwana isa nkuko mubibona tuje muri salon de beauté kugira ngo tubone impano Imana yateretse mu bigeme batandukanye hodi meze neza okay ku mazina yanje banyitaje donsa ndi umujournaliste nabo babita bande tuhabona Imana Marie Claire okay ndagushimiye cyane gose Marie Claire naje kuyaga na wewe turi mu kivu ivuga ati umukenyezi arashoboye hama Marie Claire ahanye nahi wawe canke na nibimye usanze wikorera ivyo wanje sanzwe nikorera ndagushimiye cyane gose Marie Claire atubwiye neza yuko ari vyiwiwe asanzwe yikorera urasuka abantu kabamwa canke oya je akazi njeje ndaboza mu mitwe nkabagorora imishatsi hari ujeje kuca basokoza
Marike yatubwiye neza yuko nkuko nye mwavyumvise aboza mu mutwe yakabagira ikintu bitandukanye nk'ivyonye ariko arafise uwundi bafashanye. Hama Marike ndakubaze ikindi kibazo. Ibi bintu wabitanguye ryari? Ibintu je nabitangiye mu kwa gatandatu k'uyu mwaka nyene, ariko imbere y'ibi nari nsanzwe afise ibindi bintu nahora nkora. Kuko nakorera umuntu mu nyuma yaho bica birahagarara, cyambona ko ntoguma nicaye muhira, cyamita munaje gutanguza projet wanje. Wari kure uri mu bintu bitandukanye ukora hirya nino, ariko ucuvuga ati je naje manshinge vy'iwanje ntangure vy'iwanje ndabikore. Marike atubwiye neza cyane ko ibi bintu ari vyiwiwe. Bakenyeze muri ko muradukurikirana kandi ndazi neza agira tubwire ukungene yatanguye aho yavuye. Umutahe yatanguje Marike umutahe yatanguje miliyoni 10 oya ndazi yavuye hasi. Ndashaka rero ubahe umuco w'ukuri kugira ngo nabo bamenye ukungene wokura amaboko mu mpuzu nabo bagatangura bagakora. Hama je ko natanguye ya muri 2020 natanguye ndorora inkoko. Natanguje inkoko zibiri, isake n'inkoko kazi. Mu nyuma ndunguruza canja ku mpene. Mvuye ku mpene naho nyene naguze impene zibiri nyene, zirya mpene ziravyara. Canda zigurisha ngura ingurube. Mu nyuma yaho nguze ingurube, za ngurube mu ncamake ntizigeze zunguka cyane ngo zigume zirondoka bivanye n'ukuntu zace ziguma zifa. Canda zigurisha, ndazigurishije amafaranga canda yatwara kukinishira hamwe. Hanyuma nyuma y'ishira hamwe nona mu mafaranga twagabuye nona ce ngira vision yo kugira Mwumvise ahantu yavuye kure. Yatanguriye kuki? Yatanguriye ku nkoko. Umukenyezi arashoboye. Imaze gukura amaboko mu mpuzu ukajya nawe iciyumviro, ndakubwije ukuri yuko uzogera kure. Atubwiye neza yuko yavuye kure, baragaburana baja mu biki bitandukanye hirya nino, ubunye ageze kuri saro yiwiwe arakora abantu mu mitwe akabatunganiza neza cyane gose. Abakenyezi murashoboye ijana kwijana. Hama ndakubaza ikindi kibazo, nize ntambamye ukunda guhana zo muri akazi kiwawe? Ntambamye nkunda guhura nazo kenshi zerekeye abantu nyene twizera tugashira ngaha, abantu badufasha abo dufashanya birashika bakaduhinduka bakagenda badasezeye, ugatusigara uri wenyene naro bimwe bimutabushoboye, urumva ugacika intege. Ariko muko gucika intege sinigera ndabivamo na gato, nguma n'ivyizigiro ko nzoteranje imbe kuko n'ubundi niwo ndiko ndaje. Atubwiye neza yuko nubwo intambamyi zihari kandi ntizobura, ariko atera aje imbere ntiyigera arota gucika intege ngo abivemo. Hama ndafise ikindi kibazo ari naco canyuma. Mbega bihora bishika iyo watonze ngaha gukora guhera mu gitondo bukaenda bugoroba udaciye n'igihumbi? Oya, nk'ibitangura irya mbere nk'itangura ivya salon de beauté. Nashobora no kumara iminsi. Urazi umugambi utanguye bwa mbere ko bigoye kandi ubu utarabimenyera, ariko ubu uwo murashobora kwirirwa umunsi wose ariko nutahuko ntihobora n'umukiriya n'umwe aza. Ndagushimiye cyane gose. Urashobora kwirirwa umunsi wose ariko ntiwotaha uko, bisigura yuko wamaze gutera intambuko uraza kuronka. Hama ndifuza ugire nk'ijambo abandi bakenyezi ubahanura bakenyezi bagenzawe. Nuko bakura amaboko mu mpuzu bagakora, bakava mu bintu vy'amarigara bakaja kwikorera utwabo. Nkuko naje naravye kuguma nkorera umuntu nkumanira nyuma y'umuntu nta nyungu, camitamo kwikorera projet wanje. Nibarabe bakore, bagenda mu mashira hamwe, basaba ingurane, bakora umugambi. Nico no bahimiriza abakenyezi.
bakunzi ba Mijo Talent TV ndabashimira cyane gose ukungena nuko muradukurikirana uko bukeye nuko bwije turashaye ko turayaga n'abakenyezi kuri ca kivugo nyene kivuga ati umukenyezi arashoboye abakenyezi barashoboye hama ndabashimiye cyane gose uko muko muragenda mubandanya mudukurikirana kandi ndazi muraza kunguka ibintu vyinshi abakenyezi mwese muri ko muradukurikirana ndagushimiye cyane gose nango murakoze Imana bahezagire amina ya bakunzi ba Mijo Talent TV turacabandanya kandi murazi yuko tukiri kumwe muri ca kivugo nyene umukenyezi arashoboye abakenyezi barashoboye ubure nkuko mubibona tugeze mu ndimo abakunda kwita kenshi ngo ni mu bito twaje kuyagisha nabo abakenyezi bo mu ndimo abantu basanzwe barima utwabo kugira ngo nabo toyagishe batubwire ibintu vyawo kugira ngo nabo bashishikare kutuganiriza abakenyezi bacu babandi bazi aho bari bakunza Mijo Talent TV nonge ndaye gusa kandi nizina giwanje nije do ijujyanje ko risamangira kuri TV za Mijo Talent TV tubandanye rero kugira ngo ndabe ukungene no yagisha bakunzi ba Mijo Talent TV nkuko mubibona je namaze kwishikira mu ndimo abantu bikorera utwabo abantu bari mivyabo bikagenda neza aha nyine babonye bitandukanye harabarimo ibigori harabarimo imiceri harabarimo imikubi harabarimo ibiharage harabarima ibintu bitandukanye kandi ikintu cose utera nico uzokwimbura bakunzi ba Mijo Talent TV namwe bakenyezi icivugo ni cakindi nyene turiko turabandanya twereka inkomezi canke ubushobozi bw'abakenyezi bakunzi ba Mijo Talent TV ndifuza rero mubandanye mudukurikirana ukunyene kuko turi kumwe namwe ijana kwijana ndabona kabisa hameze neza haratagase hasa neza ibintu bimeze neza cyane gose nongera ndabyibutsa kandi neza ko inyuma ya kamera turi kumwe na David Harrison umukameramani ariko abikora neza cyane gose ku rubuga rwacu rwa Mijo Talent TV bakunze Mijo Talent TV ubona yuko hari umukenyezi hari umuvyeyi runaka nshoboye gushikira nshoboye kubasha kubona ego ni saga mama Ego ni sawa cyane umeze neza Ego tumeze neza cyane hasi no kugwa ano bitare mu ndimo muri amahoro rero Ego turamahoro cyane hama ku mazina yiwanje banyita Jedor Sandi umujournaliste nkorera kuri TV zacu za Mijo Talent TV hama uyu munsi turiko turagenda tuyagisha abakenyezi batandukanye mu civugo cacu twise umukenyezi arashoboye abakenyezi bafise inguvu zitandukanye hama muvyeyi nagenda kubaze izina giwawe niba vyokunda mukaritubwira Ego je akazina kanje nitwa Sabimana Mariroza yitwa Sabimana Mariroza mbese Imana Mariroza waje ngakuva sangapi jewe ngaha gushikisa kubisa 12 na nashitse ngaha mu karima kanje ngaha ubona ngaha masanze ndiko ndakora murakoze cyane gose kuva isaha 12 z'igitondo yaramaze kuva muhira mbere yaramaze gushika ngaha aje mu murima mbega uyu murima oba ari wawe uyu murima yego cyane ni jewe nawirimiye Imana guhezagire cyane gose abakenyezi barashoboye abakenyezi mu mpano zitandukanye haba mu isuka haba gushona haba mu bushoferi haba mu mekanisye haba mu bamwa mu mpano zose zitandukanye umukenyezi arashobora kwiteza imbere akishikana kure bivanye no kungene yatahuye ico arico hama ndakubaze muvyeyi mbega iwa biteye ryari wari myari nukuvuga izi mboga ngaho ubona ziko zirahamara ukwezi n'igice yego aha no kuvuga yuko ngomba ntangura umusoromo wa mbere yego no kuvuga sindatangura kugurisha urabishika ukagurisha yego urabishika nkagurisha kuko aka karima naho ukabona kadateye imbere kubw'ubukene kubw'ukubura ifumbire nukuvuga yuko ngaha iyo zakunze ngaha sinosigana n'inoti y'ibihumbi 100 none urabona nkoresha ubukene nyene ngaha nkuje ansigiye 50 nshimira Imana yego ibintu nuko atubwiye neza cyane gose hari ijambo yaje kumbwira ati ngo ari gihe ngo anakuramwo ibihumbi 100 izo bihumbi 100 ubikuramwo mu gihe wari mihama ukagurisha yego cyane iyo inarashoboye kuronka agafumbere gakwijije kabituma biza neza ndakubwiye yuko uyu murima nshobora kuranguza ibihumbi 100 mu gihe usa neza none ngaho urabona nakoresheje ubukene
nukuvuga yuko ngaha nkaha basigira ibihumbi 50 iyo baje kundangura yego ibintu nivyo. Hama ndakubaze muvye iyo bishitse umurima wawe uyutagase ukawutanga cyangwa ukawugurisha ku bihumbi 100 mbega uwatanguje umutahe wamva 100 si amafaranga make we kugira ngo umutahe wa utagate uwatanguje umutahe wanga habwe amafaranga ugere ku bihumbi 100. Yego cyane habara kurima itasha igakogwa nkaha hahagaze ku itasha 28 nukuvuga yuko kuri ku bihumbi 2 itasha imwe hagenda nko kugwa mu bihumbi hafi 90 hanyuma rero nukuvuga ugakurikiza ifumbire ukagura imbuto hageze rero kugurisha si kuvuga ngo ugurishije rimwe hari gihe uhera kuri ibyo bihumbi 100 bivana n'ingene zatotse none urana kakarima kanje ntikatotse sindi bugateza imbere katatotse kubera uburyo buto none rero mbere ari nico mwoduteza imbere muri uburimyi bwacu natwege mwodushikira imbere mukatuvugira yego ndisaba Imana Maria Rose ivyo ndabibasavye inkuru ni bakunzi ba Mijo Talent TV Maria Rose atubwiye neza yuko uyu murima ari wiwe arakeneye ifumbire arakeneye ibintu vyinshi kugira ngo umurima wiwe utere imbere urumva yuko kandi akoresha umutahe mutoya kandi utari no na muniniya ni kuvuga yuko mumaze kumushikako mukamufasha mu bintu bitandukanye aravuga yuko neza ibintu vyohagarara neza ni kuvuga yuko ikindi kibazo nyanda kubaze impu utagurishije urashobora kuzuga soroma abana bagafungura ndavyibaza yego cyane kurima izi mboga bijanye no kugaburira abana niyo bishitse sindo nkumuranguzi uyu mwana ndamusoromera nkashira mu ibase akagenda akatembereza ubufa akabuzana amavuta akavayo yeka mama nshasoromo uyu musoma wanje abana bakafungura bakanezerwa inkuru niyo murakoze cyane gose hariho igihe asoroma nkuba taronse umunamurangura agasoroma agashira mu ibase agaheza umwana akavandereza umwana agatahana amahera y'ubufu ni kuvuga neza uyu mukenyezi yaritahuye icarico yanse gushira amaboko mu mpuzu ariko avuga ati reka mpaguruke nkoresha amaboko yanje Imana yampaye kugira ngo agaragaze intege ziwiwe abandi bantu bose bagira iki bamwige ko akarorero mbega ndakubaze hari abakenyezi benshi avuga ati Jeffrey aho ndi aho nicaye byananiye kungena utangura kungena ukora nko mu ndimo ukora mu vy'indimo urabitaro kandi ubona neza nikihe kintu wohanura abo bantu abakenyezi bandi bagenza aho bacicaye muhira ubahanura muri aka kazi kawe nyene ukungera bubikwana bakageraho nawo bugeze basi umva hari gihe ugurisha mukaronka gafu hawunda ugaferata karonka Eka nukuri ico no hanura abakenyezi bene wacu usohoye amaboko akagenda kegera bene indima akabasaba amusabye amahera avuga amahera yoshobora kuronka ya indimiro urashobora kuyironka yeka nukuri yoheza ico no muhano hanura abakenyezi bagenzana yoheza bakiyumvamwo ko wari utwo tuboga tukuzanira gafu abana bakabaho ukunganira umugenzi mwubakanye yemwe eka nukuri cano bahanura nuko bo kwiyumvamwo yuko utwo tuboga dutunga umuryango bagaheza nabo bagakura amaboko mu mpuzu bakaraba kungenero kunganira abagenzi babo ico no hanura abagenzanje abakenyezi bagenzanje nico murakoze cyane gose ni kuvuga yuko nubwo uba ufise isuka cyata n'isuko ufise urashobora kwitira ukarengana ntobura itasha kandi iyo maze kuronka itasha ugaca itasha ku muntu ndazi nko bana bitanatahana ni kuvuga yuko maze kuronka 5,000 canke 10,000 ku itasha ubo waciye urashobora kugaburira umuryango hama bakunzi ba Mijo Talent TV nkuko mwadukurikiranije nkuko magema dukurikirana uko bukeye nuko bwije kuva tugitangura ubu two turagira cyane twamaze kugera ku musozo w'ikiganiro cacu twateguye hama ndabashimiye cyane gose Imana ibahezagire nonge yashimira no muvyeyi wacu yemeye kutwumviriza akatuyagisha akayagisha cyangwa atera intege abakenyezi bagenzi biwe ni kuvuga yuko Marie Rose muvise ibintu abuze babagira neza babandi mukunda gushigikira abakenyezi hena ba mwoshika ngaha kubito mu murima
mukabashaka abakenyezi nk'abanye nabo bakagira aho bageze kugira ngo nawe imiryango yabo ibandanye yaguka. Hama bakunzi ba Mico Talent TV ndabashimiye cyane gose, ndayibutsa neza yuko kuri micro mwari kumwe ndajedo ni jenyine jedo, hanyuma inyuma ya kamera twari kumwe na David Harrison abikwa neza cyane gose. Imana ibahezagire naho gutaha.